nyakubahwa mukuru w'ishirahamwe ariyo koperative Sangwe Gasenyi, namwe bakenyezi muyigize, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe n'iterambere n'ibikorwa bya koperative Sangwe hano ku mutumba wa Gasenyi muri komine Rusaka zone Makamba. Twashaka duhe kaze aba bashitsi bashoboye gushika hano kugira ngo bashobore kuganira na mwebwe, kuganira na twebwe. Jewe nka chef de zone Makamba no kugurura gusa kugira ngo baheze babone kubona gutangura ikivi cabazanye. Kaze rero muje kuroranirwa muri kano kanya kose muje kumara hano. Haturi ni ku cicaro gikuru ca zone Makamba. Koperative Sangwe Gasenyi aho isanzwe ikorera, ifise n'imirima y'ingano n'ibiraya n'ibigega vyabo niho biri aho bimburira. Aha turi ni imbere ya hotel, hoteli y'ingenzi y'Imakamba kuri zone muri komine Rusaka ku mutumba wa Gasenyi. Nukuri ngaho umutekano urakwiye, muje kugubwa neza, nibiza biracamwo nibisanzwe, no mu bihugu biteye imbere za Amerika biracamwo, umuntu agasimba kica umuntu amakiruka. Ibikorwa birabandanya ngaha, umutekano kubera uhari, abene igihugu baguwe neza, abene igihugu barateramira n'umutekano, hama bugaca bakaja kurima, abandi bakaja ku yindi mirimo ya misi yose. Hama muna bihweze murabona ko badasa nabi, basa neza, basa n'aba mu ngo, kandi umutekano kwiye. Iyo umutekano utameze neza umuntu muravye mu maso urabona ko adatekanye, adatekaniwe. Yego, iyi koperative rero ni koperative ya mbere muri no ntara, mbere mu kugwego rw'igihugu ishobora no guhiganwa. Hama tugashima cyane ibikorwa bakora, tukabashimira cyane ukuntu mwaje namwe kugira mufate ikiganiro mubaganirize, hanyuma tukibaza ko bija kugenda neza. Hama kugijanye n'impanuro nabo abagize koperative Sangwe Gasenyi babakenyezi, twashaka tubasabe muje kwakira abo bashitsi mubaganirize neza. Ni intumbero babaza kubijanye na koperative, ingene mukora, ubuhinga mufise, ico mubona mwimirije imbere gukuramwo n'akarusho koperative iri kirabazanira ngaho iwanyu Sangwe. Hama barabaza peut-être ko mutayo mwawukuye murahazi, bafashije murabazi, twibaza ko mubakira neza muri rusangi, mukabaganiriza neza kuco baje mukabishura, ndazi ko atareke mudashoboye kwishura. Ibisigaye kwa rugushima cyane ukuntu twabararitse mu kanya gatoya, mwari mumaze gushika mu mwonga, turazi ko umwonga watanguye kurimwa, ariko mwigoye murashinga isuka muraza kugira ngo ikiganiro kigende neza. Turazi ko mumenyere kuganiriza abashitsi mu bwitonzi ntangere, ivyo turabizi kweri, nta nkeka dufise kwiganiro c'abashitsi kija kugenda neza. Hanyuma nimwa mufise akajumbo mwaraje mu nkono mu guheraheza, murabaza Imana, hanyuma muce mubaha n'amazi bashoze. Murabona ntibaraguka, ntibanagoye, ibisigaye nabo nyene ako batekeye muraja kugasangira. Murakoze, Imana ibahezagire, tugira amahoro. Jewe nitwa Kezakimana Iliminati, nkaba ndi umunyabigega wa koperative Sangwe Gasenyi. Hama icatumye nza muri koperative nuko numvise yuko ari koperative zishigikiwe na leta, hama cambona yuko umugambi wa leta ntawugwanya, nanje ca ndajamwo.
rero ubu koperative irateye imbere ndabona yuko ari sawa. Icatumye banshima barabona yuko mpejeje amashuri bakabona yuko atakandi kazi mfise bampaye ico kigega noshobora kugikorera neza. No kuvuga koperative uko yatanguye baratanguye baratwegeranya baradushira hamwe nyene niko kuca batwizera bakatugira ababitsi. Rero naciye mba umubitsi muri ico gihe mbere mu bisanzwe nta nivyo narimenyereye ariko naragiye ndabimenyera buke buke nk'ubu ku ntambwe ngeze ko ubunye ndabona yuko ari sawa. Rero turaja muri ubwo buzi turakora abandi tukarondera aho turima tukaja kurima kugera haragera igihe baraduha yangurane ya leta. Bamaze kuduha yangurane ya leta rero akazi urumva je kari gatanguye naho nari nsanzwe ndiko ndakora turiko turakoresha amahera twari twabanje kugira yifata kibanza. Baduhaye yangurane ya leta rero niko kuca tuja ku kivi. Tumaze kuja ku kivi turagura imbuto tuguza imbuto tugura imbuto twabanje kuraba aho turima tukarima tukahagira neza tubonye uko hameze neza tukarondera amase ashitse tukaja mu byo kurondera imbuto ihavuye turarondera n'ayandi mase bita amase y'ikizungu arizo zangre. Ivyo rero tubonye bimaze gushika neza byose bikaja ku murongo tuca tuja mwitera rero. Aho rero aba banywanyi bose turi kumwe mwitera urumva yuko bahari niho badufasha tugatera umurima tukabona yuko umeze neza tugaheza tugataha. Abanywanyi ba koperative Sangwe Gasenyi n'abanywanyi bangana n'180. Abo rero baratonda tugakorera uwo murima. Tubonye umurima rero umeze neza tuwuteragiye turaheza tugataha tukazogaruka kuraba yuko vyameze. Tubonye yuko vyameze tuca dutangura gushiramwe abapompa kuko umurima umeze icambere na mbere utangura gukora no gupompa. Haraho bapompa kabiri canke na gatatu kuko bivana n'ukuntu ubona ikirere kimeze. Rero ucuheza ukaraba ugatuma ko babanywanyi bakagaruka tukabagara. Ingene tubitunganya turarondera abapompa bava muri abanywanyi nyene kandi n'amahera barabaha agashiruka bute kuko baba barushe. Yego bamaze kubagara rero hariho kubagara irya mbere aho barabagara bagaheza bakagenda hama bakazogaruka kubagara irya kabiri ari byo bitagufurira. Rero abapompa aho babandanya bapompa kuko urumva yuko umurimo uba uri kuratera imbere. Bavuye gufurira rero tuca dusoroma tumaze gusoroma twasanze umurimo wagenze neza. Twebwe ingene koperative yatanguye ngaha mu Gasenyi ndabigaruke ko kuko wabitubajije. Koperative ngaha mu Gasenyi abatware baraduhamagaye bumvise hariho umugambi wa koperative utanguye barahamagara inama yo ku musozi barararika abantu bose. Hama rero turaja hamwe baratubwira ingene koperative izokora n'abazoyijamwo ko bakenera abantu bose abavyifuza muri koperative kandi koperative ari umugambi wa leta wo kugira tuje abantu baje hamwe bagira urukundo dukundane. Duca rero twebwe abakenyezi bamaze kutubwira uwo mugambi w'ingene twoja muri koperative baraduha umwanya baratubwira twitorere inzego zirongora koperative. Duca turatora abo twizigiye tubona babikwiye. Titwaravye ngo n'amashuri menshi canke twararavye abantu bakamaro tubona boshobora kutugirira akamaro. Nk'aba bana bize amashure tubona ko n'igiharuro bashobora ko bakora igiharuro nyene ibintu byacu ntibize bizimire. Turabona ko ari abantu b'intungane twaraba n'inyifato zabo mu gutora tukabona ko batogirira ubujyajya muri koperative. Umwanya leta itari bwatanga ubwo buryo baratubwira ingene umunywanyi yinjira. Turinjira baratubwira akantu gatoyi twinjirana mu nyuma baratubirondera aho turima batugirisha amanama kenshi batubwira abavyifuza bemeye
bagaca babandika batubwira ati muze kwiyandikisha muri koperative. Harimo na bamwe banse kuza ngo koperative ni umugambwe SNDD ntimugende. Hari abatuza ariko duca dusanga ngaha mu Gasenyi nta by'imigambwe byo kuvangura bihari. Dusanga ni ya bose nimba uri muri pro nimba uri mu mugambwe yuhe nta by'imigambwe byaroyemo. Bavuga ati n'umusozi ni koperative yo ku mutumba ikeneye abantu bose binjira babyifuza. Barabidisigurira neza kuko ngaha hari asanzwe hari umutekano uko ari abantu bakundana bashize hamwe. Bari basanzwe bakorerana hamwe, twari dusanzwe dufite tundi dushira hamwe tuza turajamo duto hama rero abakenyezi twebwe tuca turava hasi kuko umukenyezi yumvise ishira hamwe rishigikiwe na leta hoho emwe mukuza cabwira n'ubundi ati ngo tugende shango tugende. Tuca turaza rero muri koperative bakatwereka ibikorwa tukagamburuka bakaturarika tukaza tukakora tukarima bakarondera imbuto bakarondera ibyangombwa tugashiruka umwete tugakora. Rero ico tubona twebwe bitugira akamaro koperative Sangwe Gasenyi tugirira twe turabona akamaro cyane kuko iyo baronse umwimbu turakora bakaronka umwimbu ushimishije. Hari abo badukora neza hamwe bakatubwira ati umwimbu waragenze neza bakatunezereza tukanezerwa bakatubwira ati bakatwereka uburyo bw'ingene batunezereza sinda kubusigura ingene batunezereza nabone barabizi. Rero duca turashima kukorera hamwe. Haje umukenyezi iyo ariko yiteragira ko yari umwe nta terambere bari karagira ariko nk'ubu twebwe abakenyezi twanezerwa cyane. Twagize Imana dusanga twatoye abantu badutwara neza badukoresha neza bakatubungabunga kandi bakatubwira bagashinga umunsi wuko tuza kubikorwa. Ntidukora iminsi yose barashinga umunsi wuko tuza kubikorwa. Rero ubu intambwe tugeze ko tumaze kuraba twebwe ingere koperative yacu iteye imbere. Turashima tugashimira abakuru ba koperative kuko iyo bimbuye baratubwira ati twimbuye neza bakatubwira amafaranga yaruye kuri konte tugaharura amafaranga bashize kuri konte. Babonye yaragacagutse ko bakatugurira agafanta turi hamwe bakatunezereza ko tukabona ko uburyo buriko bugenda neza. Mu nyuma rero bahavuye batubwira ko leta yabahaye udufaranga ya mafaranga ya leta yabahaye ho rero duca turakora turushirije turakora barakotesha aho turima ahantu hanini cyane baca bararondera imbuto z'ibiraya turakora turashima umwimbu hoho habaye umwimbu mwinshi gose. Rero je icyo shima ko abakenyezi badushize muri koperative turabakunze cyane kuko twebwe abakenyezi turi hamwe turingurana ubwenge turabe hamwe ku kivi turungurana ubwenge tukungurana n'imibano myiza turakundana tuca tugira n'umubano mwiza kuko buryo umukenyezi ari kumwe n'ubundi barayaga ivy'ingene babayeho kumva ukuntu nuko mugahanurana. None n'ukuri barakoze koperative irimwo bose ihurikiyemwo imiryango yose abahuta abatutsi n'abatwa nta numwe bacaguye ngo nta numwe aja muri koperative. Baraduhamagaye mu minsi yeze baratuharurira neza amafaranga ari kuri konte baraduharurira ntibigungirako ntibagende kubiharura bonyene baraduharura ati tugeze ku mafaranga ya naya kuri konte hari naya bavugize umugambi twokora baratubwira ati tukora umugambi uyu abavyemera tugaca tuvyemera kuko tubona biriko bigenda neza. Tugire Kristo. Nitwa Ndayishimiye Superance kugira je ninjiye muri koperative tweje mu bisanzwe sino kwibesha nari nsanzwe ndi no mu mugambwe nyene twaraje kuko twebwe twarakunda nko kumva umugambwe uri ku butegetsi kumva ko nawe uri muri leta utoreka kujamwe hata handi woba wegamiye. Jero ndumva ariko bategura umugambwe mbi wa koperative mugana n'amashira hamwe yandi nari narigeze kuyajamwo hari na yahomba. Muga rero iyi koperative twigiyemwo twarasanze igwanya itera imbere tugira n'amahigwe dusanga tuhashize abana bakiri bato bafise imitwe nukuri ninda zitaraguka. Koperative yacu barayiteje imbere. Je narigeze kuja mu makoperative turi kumwe n'abagabo n'abantu bakuze ugasanga barazitembagaje. Ntiyari amakoperative yari amashira hamwe. Mugana je nasanze iyi koperative turagenda tugakora turabafasoni
kandi tugakora tukitanga gose kandi bakadukoresha nabo nyene tukaja hamwe tugakora tukirukanga uwo munsi turakora ibintu byinshi cyane hanyuma dutashe hari gihe babona twasoromye nk'iyo twasaruye twarushe bakaraba bakatugurira agafanta tukanezerwa nukuri irageze ku ntambwe mu mashirahamwe nari naragiyemo ntabona rero koperative je nashimye kwijamwe kuko uri wenyene muhira nta kintu na kimwe byo kungura utari kumwe n'abandi naho ukora ibikorwa by'iwawe wenyene usanga utari kumwe n'abandi usanga hari ikintu kinini uhomba urahomba ikiyago c'abandi bakenyezi urahomba ikiyago co kubucimbiri muri ko ku musozi w'iwanyu tuvuge ubusa n'uwugaranywe busa nuko wugaranywe twere twari sanzuye abo tubwira bashoboka twaragiye muri koperative kandi naco turayiga imeze neza cane turayibandanya turayikorera n'imirimo igenda neza twicure yuko ubutunzi bwa koperative ni bwiza cane ku musozi wa Gasenyi rero narayigiyemwo kandi sinzoyivamwo n'abana narabandikishije bariko baratangura n'iyindi y'abana bugwaruka je hari abana twandikishije baravuze bati n'abanyeshuri twaravuze tuti nase bataronse umwanya uwo munsi tuzobakorera kuja hamwe n'abandi byaraturyoheye ntitwoba umwe umunyamwigenda ko ntarimira impeshi twashimye kuja hamwe n'abandi nitugira mu mahoro nasangwe Gasenyi yacu eje izina nitwa Katikati Leonidas nsanze intahe yanyu mwebwe mu mpaye ngo mvuge nsanze ntayumvise nta meze nk'ucerewe gatoya ariko jewe sindi mu mugambwe kuko aba bose baraha tubana ku musozi umva nta urambona no kwitaba ibikorwa by'ikoraniro rimwe by'umugambwe n'umwe kandi ndumurundi nyene nanje hageze gutora ndatora kandi ndatora ndabinezerewe ngatora imigambi mugabo ntashikiye umugambwe n'umwe hanyuma ibikorwa bya koperative sangwe Gasenyi nanje naravyumvise hama ndavyumvise ndarengera nkuko wamaze kuvuga yavuze yuko hariho ibintu bimwe abantu binjiramwo umuntu agasanga ahubwo yataye umwanya yaruhiye ubusa hama naje naragize ingorane nk'izo nasanze muri ko murasozera nyene zisa na bene izo kuko naravyumvise ndabibwiwe n'umwe mu bari muri koperative hama nkiriko ndarondera naho niyandikisha narahuye n'izo ngorane zivuga ngo ivyo bintu amakoperative sangwe nk'uko akwiye handi hose mu gihugu ivyo ni vy'umugambwe SNDD sinavyumvirije cane ko je sinaraba umugambwe nkuko ntari mu mugambwe n'umwe ahubwo naraba ibintu bishizwe imbere hama n'ivyo bintu bishizwe imbere ndabiravye haragaruka ngo none ivyo vyatorewe ushima ari ivy'umugambwe ababirongoye ntubazi sinaka na naka ntubazi umugambwe bari gukora SNDD naho nyene ntivyamvunye umutima je ndi mu bantu kuko havugwa byinshi no ku giti cy'umuntu bwiwe ikintu je ndagira nti ikintu reka ndacigeragereza reka ndabe iyo kija ninabona gifite iyo kija nzobona rungutse nzobona hisemo neza niba kitagira iyo kija naho nyene ibihumbi 6 sibwo buzima bw'umuntu ko ndazi ko umuntu hari amahera ibintu byinshi mu buzima urabona uko ngana ko imyaka atari mike hari ibyo umuntu yagiyemo asanga ni ibintu by'akamaro hari n'ibintu umuntu yagiyemo asanga yataye umwanya ibyo byose ngiyeyo sinzoba mboheweyo sagasho nzoba ngiyemo hama ndagenda kuko mu bisanzwe nubwo sindanabizi cyane n'ivy'imigambwe kuko mumba ntanavyinjiramo mugabo ababirimo twari dusanzwe tuvugana muri abo birongora twari dusanzwe tuvugana ndabasumbye imyaka mugabo ndazi ko basanzwe tunayaga cyane hama bakanampanura no mu bindi byo mu buzima busanzwe atari bya koperative twarayaze twahora tuyaga duhuza ndagira nti aba bantu birashobora ko mu mugambwe barimo mugabo nkagira nti jewe aba bantu je ndabazi mw'ukuri ko ibintu badashobora kuja mu bintu nubwo byo bari ibintu nyene bibakodesone kuko ndabazi mu ikintu sinzi ko navuga ubushinga nta canke ubunyankamugayo ngiryo jambo rigize hama
ngiyenda na muraba uyu yayirongoye president ashanyakiriye neza cyane yambaye ati karibu ati amahera Jesse genda yakira yahujya hama ndayariha hama turatangura ibikorwa ndabona ugene yitanga nkuko nari ndamuzi n'abandi bifatanije komite ahubwo noronka nakanya ko kuyikengurukira ndabona ugene komite yitaho ibikorwa hama ico narondera cane carashobotse kuko ahantu haba guhura gutyaye twaramenyanye nabo twahora duhwana tutavugana hama ukabona ugene umuntu yitaho ibikorwa ukabona ugene n'ikigo yundi ubona nyene yemera guhanurwa sanga hari inyungu ya mbere muri ico cyo kumenyana nabo musanganywe mu bana hama muri uko kuturongora kuri iyo komite numva novuga nkengurukira iyi komite irongoye koperative Sangwe Gasenyi haragera igihe nsanga umengo bwa mbere amera nk'abangora mu nyuma narushijeho kubatahura mu kwitanga kwabo ndababona mu gufatikanya nabo dufatanije ndabibona ni naco gituma rero buwe ntangwe kubona je koperative Sangwe Gasenyi abantu baratswe kuntu biza iyo njana nyabahuru nayo kuba mpombye ubu nari kuba ntangura kwiyumvira ugene ndayiruka inyuma kumbura ikangora gushikira ubu rero dushitse ku ntambwe ngira ngo hamwe uworamuka avuze ati vamo ku giti canje noburana kugera hehe nico gituma rero jewe nahisemo neza ndanezerewe hama namwe nagomba ndabakengurukiye kubona mu mpaye ijambo kugira ngo nshobore kuvuga ikiri ku mutima n'ugene nzi komite ego nagomba rero ndangize mvuga ko jewe nukuri nta mugambwe ndimwo kandi iyi koperative si y'umugambwe ni koperative Sangwe twiyumvamwo twese tugakorera hamwe ngira naco gituma muri defile y'itarike imwe kwa gatanu niho narindi byaba byarashitse tukaba dushobora kuronka ikibanza ca gatatu mu gihugu cose tukaronka n'agashimwe kavuye mu ntara rero nukuvuga nicerekana neza ko atari ivy'umugambwe ari nguvu ziri hamwe z'abantu twese bavuka hano kuri uyu musozi wa Gasenyi ikoperative Sangwe Gasenyi kuko kuba ba gatatu sikintu coroshe tubikesha indongozi zacu za komite yose tubikesha ugene dushigikiwe tukitabwaho gose n'intwaro kandi ibintu turabona ko bifise kazoza cane murakoze kumpa ijambo nikomere koperative Sangwe Gasenyi tugira amahoro na koperative yacu Sangwe Gasenyi jewe serekera umugambo seneri ngaha ku musozi wa Gasenyi icatumye nja muri koperative Sangwe Gasenyi baraje turi mu nama y'umusozi ku mutumba baragidusigurira twumva n'ibintu byiza biryoshe je no mu kwinjira nabaye mu bandere maze kuba mu bandere turatangura ibikorwa turakoteza amafaranga twaratanguriye dukoteza igihumbi muri nyandwi ya mbere batigenda murondere 5 kugira ngo dutangure umugambi wo gukora twisununure turarondera 5 turashiramwo tuhejeje gukoteza 5 turakotesha aho turima tutimugabo buryo ntiburaboneka nka neza hama leta icira duterera yamfashanye miliyoni 10 ku musozi zenye zya miliyoni 10 ku musozi tuja ku kivi turakora mu mwaka w'ubwa mbere turimbura ibihe bitari bike byinshi umwimbu uteye igomwe gose turabona ko turyohewe turasubira turarima turongereza naho turima ubu uye rero turabona yuko dufise umwimbu mwinshi ushimishije kwantu turima ngaha ayo murabona iyo mirima y'ingano inyuma hariyo imirima y'ibihaya hariho n'ahandi hari imirima y'ingano n'iyibiraya nk'uko nyene turabona ko koperative yacu Sangwe Gasenyi hagaze tugire koperative Sangwe Gasenyi murakoze akazina nitwa Rusizire wose jewe nitwa Kazirukanye Gapitorina irishira hamwe iyi koperative yacu Sangwe Gasenyi ico nayishimyemo jewe aho ngereye nigiye haruguru ndakuze mugabo sinarabiye yuko shaje baraduhateye akamo
abakuru umushefu de zone ubwa mbere niwe yadutanguye dushoye nk'icayi akadusigurira ku ipera tegerana ndabahe akajambo twumva dusigurira teri koperative zigira zize sangwe zizitwa sangwe zo ku mitumba muze mwegerane muzitabe mwese muzigamburuke zizobaha akamaro tukaca dutahana iryo jambo tuvuye gushora icayi dushitse muhira tugaca tuza turabivuga tuti ngo hagira haza amakoperative sangwe tutishefu ze zone yatwegeranije n'umukuru w'umutumba barabidusigurira dusubiyeyo basubira batubwira nk'uko kera bica birashwara mu mihana baca bati tugira tuje ku bivi haca haragira abantu rero baza baraba barongozi baje baraba barongozi bukebuke bati tangura muyandikisha hanyuma duca turibaza jewe nari ko nibaza hari ishiramwe nari nararoyemo tugakoteza nk'igihumbi nabiri iryo tukayoga iyo byayongeye tuti none gahimwe iryo naryo bagira batangure tusubire turirabe hakaba rero ibibondo byacu byahejeje amashuri biri muhira nibishomeri twumva biriko birarikera kuri jamwo tukumva bavuga bati n'abatamakazi bazojamwo n'abasaza bazojamwo n'abato bazojamwo bati mugitabe bati kandi muzogira nico mukoteza ubwa mbere bati ubwa mbere igihumbi hanyuma bitanu je ndaciye niyumvira nti ivyo bintu nibinti nkokora naho mbere twatanga icabiri tukabura iyo binyikiye nayo ngo tuyatange turabe ko herekeje mwa bibondo byacu ko herekeje mwa abantu bose batamakazi abantu bato n'abakuze ngo tubirabe duca tubikorokeramo rero turakoteza duca tuja ku kivi batitangura kurima baca barakotesha ahambere baca turarimawe tubona biraza neza baca barakomeza baraduha n'isaha yo kuzinduka ucerewe wewe bakagutera ikibazo wewe ukamugira uti jewe ujya mwana nkankamiye yari umwana wanje akankangemira ngo natebye je waranya hanyuma ugaca usanga muri kukibi ejo bundi biradugawe twe tugaca twibaza basha ko tugira turibi bihaye tuja kubirya iyo umva bazohora twimbura umunsi wo gusoroma turaye duhaza ibihaye nguko bugaca tugasoroma byinshi tugasegenyura tutire tugira duhabwe ibihaye batoya tondesha gutya mwebwe raba imbere ntitugomba gukorera kujya ntitugomba gukorera munda tutemwe abo bana bize baraturiye ntitwari kubitahanaga yemwe ivyo rero tukabibona mwene uko mugingo rero bigiye gutyo tuza tubona bariko baratubwira miliyoni tugezeko bariko baratubwira aya mahera twatanga ko ari karaduwe tuza tubona rero leta nayo ikubisemo duca turagura akarere ubu rero twebwe aho tugeze muri koperative sangwe Gasenyi zone Makamba komine Rusaka ni harehare erega twigiriye ubwenge bwishi hambere rero twebwe abantu babigeme hambere ntitwakurikiranye n'amashuri cyane mugabo kugeza aho tugereye ubu ugiye muri iyo koperative sangwe twahigiye byishi twahigiye guca amabango yo gutera ibihaya twahigiye gutandukanya aho iyo ngeri bavuga barafata bakayivanga hamwe babajana ngeri gusa y'uruhande rumwe y'ubwoko bumwe barayivanga bakagira ngeri yo gutera ubwa mbere bakagira na yire yo kuzofuriza bakagira intuzeye bijya bintuzenye bapompisi kugira iswagara kugira ngo isi yongere uburyohe ibyo byose turiko tubibonera muri iyo sangwe Gasenyi muri iyo sangwe shasha yaje hariho rero abantu batari bazi guca amabango ubu rero hariho abantu benshi twamenye guca amabango twahinduye kumwe twahora dukora muhira abana nabo bugwaruka bobo n'abaje mu ishuri baguma bagira ngo je nzoja muri nkozi ngo nzoja muri sangwe yemwe ngo nje amabango nka sangwe icaro ni ikintu ca mbere kigira gitangure kutwinjiriza kiriko gitwinjiriza ubwo gwaruka ruriko rurabihurumbira ngo barabe ngene abaca amabango ngo barabe ngene abagira imirongo hari ibintu bakuruza imirongo tugaca tuja inyuma ducagagura amabango ugahura birahuruye neza ivyo ntavyo twari tuzi ntubona nk'izo ngano ngaho izonye hajya ziri ku mirongo umugabo urabona ko zayihwanije kubera uburyohe hajya ziri ku mirongo iharuye igenda kujya none urabona ntayibona wewe ubiravye kujya nta mirongo umenya byaroyeko byatuzaniye ubuhinga bwishi nayo ivyerekeye ivy'imigambwe twaba turimwe n'ibindi imbere y'ivyo twavyibagiye by'imigambwe twe ntibirimo mu makoperative turabarundi turiko turidugiza iki twebwe abantu bakuze turiko turondera kazoza k'abana bacu je mbona imigambi yabyo siyo tujya twebwe dukuze ubu ni abana bo mu nyuma turiko turatera imbere bimwe bishimishije jewe nitugira amahoro je nitwa Makambira Tanazi hama nkuko benshi bagiye barabigaruka ko bayivuga koperative yacu yabaye ya gatatu urwego rw'igihugu rero ukuntu yabaye iya gatatu twaragiye hamwe turakora icambere cyadutunze twasanze komite yacu atabujyajya ifise ica kabiri twarakoreye hamwe turagwiza umwimbu
turimbura turagurisha amahera dushira kuri konti hama turaronka amahera akwiye nyene yaho twosubiza miliyoni 10 zabo tukaguma dukora kandi tukongera tukaronka n'inyungu. Je nk'umuri kazoza nk'ico mbona tuzobandanya turonka n'ubu twaramaze gutangura kuronka, turagenda tukagura imbuto bakazana imbuto nziza ngaha ku musozi wa Gasenyi bakarima barimye hama gaca bazidandaza mwaba bene koperative bagaca babonerwa kuronka imbuto nziza irobanuye nabo nyene mu mihana yabo bagaca bongera bakiteza imbere. Ikindi twagiye gukora baduha agashira ukabute nta muntu ajya gusega umunyani bakora muri koperative. Twe rero novuga yuko komite nawe bifashanya baragerageje kudutunganiza koperative yacu, twebwe tugeze ku rwego ruteye imbere cyane. Twe tugomba kugura imodoka, tugomba kugura imodoka, icyo twaracyumvikanye ko kandi n'amahera yose arahari iyo modoka, ni n'undi mutaye turawusigaranye tuzoguma dukoresha. Hama nkagira ntabarambiye, twebwe dukeneye ikibanza cya mbere ku rwego rw'igihugu. Ubu twara ba gatatu, ubu dukeneye ikibanza cya mbere ku rwego rw'igihugu kugira duhiganwe mpaka abo babiri tubakure imbere yacu tuba barimwe. Murakoze, Imana ibahezagiye. Nagomba ntangure gatoya kuko ntino koperative yavutse. Burya uri kurumvira ku maradiyo baravuze cyane uburyo abantu bahora bahindika ibiri kera, barabicishije ku maradiyo barabisigura cyane. Haca harabamwe rero muri twebwe abantu bashobora kubitahura gose, tumaze kubitahura duca turabimboneza z'abandi mu kwegeranya abantu, duca turavuga tuti ubu unye imyaka tumaze mu ntambara irahagije, hageze yuko tuja hamwe kugira ngo dushobore kurima nka kera, dusubire guhindika ibiri nka kujya bahora bavuga ati tugiye kugenya uburo kwa naka, kuko baravuga cyane ko kuri wa gasore yuko abantu bahindika ibiri byakomeza amahoro n'umutekano. Rero ngarutse gatoya ati mutubwire uburyo bigenda kugira ngo mushobore kuba mugeze ku rwego nk'ubwo mugezeko. No kuvuga iyi koperative yacu ninahava mbesha barambeshuza, ni koperative isenyera ku mugozi umwe. Mu gusenyera ku mugozi umwe aba bose ukubari barayoboka barongoye, ico ni cambere. Bamaze kuba bayoboka barongoye rero hageze umunsi w'ibikorwa bavyitwararika gusumba ibyo bakora muhiriwe. Ikindi kigira kabiri nuko iyi koperative yacu nkuko babivuze irimwe abantu batoya, irimwe n'abantu bakuze, irimwe n'abantu bagereranye, no kuvuga kandi irimwo abantu b'imitwe itandukanye. Rero umwe wese uko afise umutwe nta wunyegeza ngo aje kuwukoresha wenyene, arawuzana tukawukoreshereza hamwe. Ngira mwamaze kuvyumva mama bariko baravuga ati twebwe kera ntitwari tuzi ingene abacibango. Ico ni ca kabiri. Ikindi ca gatatu naco nuko n'abajejwe intwaro baratubaye hafi cyane, kuko baragenda baraduhanura, kuko murazi nta zibana zidakomanya amahembe. Iyo hagize agaciyemwe rero baca baduba hafi. Hama ikindi ca kane nuko ino koperative yacu imaze gutangura kurima, rero twebwe ikirimwa twashize imbere, twashize imbere ikiraya. Tumaze kuba dushize imbere ikiraya rero harimwe abahinga bazi ingena barimo ikiraya, kuko murabona turi mu ntara kamere y'ikiraya. Bimaze kuba biruko rero no mu gutera naho kiba ari kiraya ntidupfa gutera ikiraya cari cyo cyose, dutera ikiraya gikontoroye neza cemejwe na izabu, duca tubona kukizana muri koperative tugashobora natwe kugishakisha. Tumaze kukirima rero twebwe n'ubundi kimaze guta inguvu ntitubandanye tukirima muri koperative, kuko murazi ko hariho abantu bajejwe kurima ibiraya byo gutanga imbuto, hakaba n'abandi bajejwe kurima ibiraya byo kurya. Rero twe tubonye kigeze kuja mu byo kurya cha tugitanga mu bene igihugu, naje nihereye ko nkakigura nkagenda kubera mba nirondera amafaranga nkarima dukeya hama nkashobora nkashira ku isoko. Rero ikindi naco twe muri no koperative yacu novuga cyane ko turakota cyane, turakoresha amatongo akoso
mugabo rero na leta yaradufashijemwo kuko yaraduhaye uruhande mu matongo dukoresha turafise ubigihande leta yadutije dukoreramo hama twatanguye bukeya twegeranya amahera mu gingo leta rero iduhaye ajya miliyoni 10 yagiye arahabwa yandi masango yose niho rero twaca dutangura gukora dukoze rero umwaka wa mbere byaraduhaye ingufu cyane kuko yabaye koperative imwe mu makoperative 29 yo mu ikomine ishobora kwerekana intambwe nk'iyo twebwe twagize bica bituma rero n'abanywanyi bose bashobora kubifata nka nkama bashobora kubigira nk'ibyabo ubunye no kubwira ati nk'iyo tumaze nk'ukwezi kuko urabona ko turiko turamara isezo y'impeshi tumaze nk'ukwezi tudakora usanga abanyene aribo bariko barakubaza ati ko tudaheruka gukora ni kubera iki je muri make rero novuga ati kugira ngo dutere imbere nk'uko unye nishaka ry'abanywanyi dufise kwitanga no kutanyegeza ubwenge nkabandangije ndabashimira kukanya mu mpaye twe tumaze kubona ukuntu koperative yegeranije abanywanyi twarahavuye tumaze kubona ukuntu duteye imbere twahavuye turavyura nawe nuze baraza baraduhimiriza turinjira mu vya nawe nuze kandi twe nka muri koperative Gasenyi ngira nta munywanyi numwe atoba ari muri nawe nuze bo bari bake rero umugambi wa nawe nuze nabone urakomeye cyane ha mu Gasenyi twebwe rero ubu aho tugeze no muri nawe nuze turaziganya tukaguranana naho ne turabona ico twokwirata intambamyi zikunda kudushikira keshi ngaha muri koperative yacu ni intambamyi zo kubura amatongo keshi kuko kubura amatongo keshi muri koperative yacu turima ahantu kure dukose iyo ni intambamyi ya mbere turikorera imbuto ntitubasha kuzishikana aho tuba dushaka kuzibika ahubwo ikintu ca mbere je numva twosaba ku bakenyezi bitugora tuba duhetse n'abana boduha ahantu turima hegeranye kandi bakongera bakaduha n'inzu yo kubika imbuto zacu ntizironka ahantu zija iyo ni intambamyi ya mbere iyindi ntambamyi ikunda kudushikira keshi imbuto tuzikura kure ari hamwe mbere je numva ikintu ca mbere je numva cambabaje cyane kandi cambabaje kera boduha ahantu twiyubakira tukaronka ikigega cyo kubika imbuto ikindi naco naho turima batwongerereze bazoba bakoze ico nico numva jewe coshika ku mutima ego murakoze kumpa kajambo je nitwa ntaho kaja Veronica nkabandi muri Sangwe Gasenyi nukuri iyi koperative yacu irateye imbere cyane ariko burya nta nyambibura gahonzi nkuko mwamye mubivuga twebwe naho dukora tukitanga umwe wese ku burya afise umwe wese ku nguva afise umwe wese ku caza atashigumizamo kandi turabikora nukuri hamwe n'abahita babishima twebwe twashaka gusaba ibikoresho ibintu bijanye n'ibi umva hariho ingene tugenda gukora nka leta irashobora kuduha nk'ahantu tugasanga hariho amabuye ateye ubwoba isuka wakuye muhira tugasanga ntitwaye muhira ntishuje uko wayiturukanye ukayitahana yavungaguriza twashaka gusaba leta kwiduha ibikoresho bijanye n'amasuka n'amasipiri yo kwimba amabuye ndetse kugira ngo tuje turasipire imisozi leta iduha ega hari igihizo bizoshika iduha kuko turavyumva hanze hanyuma twashaka gusaba n'ikigega nyene cyo kwimburiramo imirima kuko hari igihe bishika tukaronka umwimbu tugaca dusanga twikoze ku mazu yacu canke twikoze ku mazu y'abanyagihugu nk'ibiraya urumva ubibitse nabi birashobora gupfa nk'ibigori twarimbuye nk'ubu turabura ahantu tubimanika kubera nyene ahantu twaronse ari hatoye twashaka gusaba n'ibijanye no kwimbura ingano murabona ingano ngene zimeze muzodu semererere iyo mushika baduha imashini zo gukuba izo ngano twashaka gusaba kandi n'ibijanye na shitingi kuko iyo tugiye gukora nka kure tushaka kubika imbuto neza y'ibiraya
hari igihe bishika ugasanga tunyagiriweyo tukitanga tukagerageza tugatira amahema kugira ngo imbuto tuzotanga abanyagihugu ntiyononekare. Nukuri ahaye ibintu dukenye ni vyinshi. Hari n'igihe aho tuvuga kugura umuduga twakotesha komite twaje inama na komite nkuko abanywanyi nyene keshi na keshi dugunda kuja inama bigaca mu masezerano. Turarungika komite iragenda gutora ibiraya ahantu ibururi. Nukuri kugira ngo babishikane no baracotse. Baraye mu gahinga kabiri. Ibururi murumviye hari baraye mu gahinga kabiri. Kugira bishikane no bariko bakoresha turiko dukoresha umuduga twakose. Urumva ko kitatworoheye. Nico gituma twashize ntaye turabanywa tutigura umuduga wacu. Nukuri tugira amahoro. Nimurakoze ko mpijambo. Jewe nitwanda Ikenguruke Desire. Ndi umufundi w'indimo nga aye kuri umusozi. Nkasanzwe ndi n'umunywanyi w'ikoperative. Nategeza kuba ndimo kubera dusanga ibikorwa byinshi cyane. Mubisanzwe twebwe izo ntambamye miko muratubaza dufite intambamye nyinshi cyane. Intambamye dufise ya mbere. Waruye gukura imodoka ari ngaha tuja gukora ibira mu Rutovu. Usanga hariho nk'ibihumbi 300 biba bigiye. Twebwe twosaba izabo itwegereye igisozi. Yuko boza batugiriza imbuto ku buryo zashobora gusubira kuja ahantu kure. Kugira tuze turabikora ahantu hafi. Izo ntambamye turahura nazo cyane gose. Turashobora kuja kwirondera ngaho igisozi tukabura n'ikiro kimwe. Usanga turondera amatoni nka 5 twaje tugenda hari ibururi bakaduha itoni 2 twasanze. Usanga imodoka ari wayikotesheje amafaranga menshi usanga yazanye birabikeye. Zo ni ntambamye basha dufise cyane gose. Ibyo bintu by'ibirere navyo twebwe mu bisanzwe nta kwitsirira nta bintu by'imikoshi twari bagiye muri imyaka ibiri kuko nta rubura rwari atwicira imirima. Imvura naho iguye ari nyinshi biradutwara umutima mwinshi mugabo turagerageza kuca tupompa keshi kugira ngo imirima y'abene gihugu ya koperative ntinyagare na gatoya. Rero twebwe nukuri mudushikira imbere dusabiye tuze turaronka imbuto hafi hanyuma tubandanye umugambi wacu. Matongo nayo bishobotse baze batwongere n'ahandi twebwe dukore ahantu hari inite nkuko bagenzi banje babivuze. Murakoze. Nagira shimire cyane aba banwanyi ba koperative bashe kuza kwakira bano bashitsi biteka batugendeye hama tugashimira n'ikigo cy'abarongitse shiseje kuko atako kitagize kugira bave ibujumbura bashike ino mu misozi wacu nibi vyuma kwa anye iki kintu bakoze n'ikintu gikomeye guko ino iwacu turarima ibiraya tuje kurima ntitwosha kubirya tubishora ibujumbura aha anye chaturonka aveke ikimenya ino samirizi yatugendeye aha anye hari abace batubona ati buriya vya biraya twaciye guhiga ruguru turabonye koperative iriko irabirima ku rwego rwo hejuru aha buca turonka ino soko kubera ino samirizi ino seche yashiye kudutera rino teka mu kutugendera. Hanyuma ndashimira cyane igihugu cyacu cy'u Burundi leta yo yimviriye ati bano bene gihugu ati reka mutamane yavuze neza ati turi kumwe twese birashoboka. Barashaka kudushira hamwe baratuvyagizamwe imiliyoni 10 zingurane. Nejo bakavuga ati bazotwongera yandi imiliyoni 10 dushoboye kwishura ajya y'ubwa mbere. Aho turashimira leta cyane mbere je nabwo tuyiha amashi menshi cyane. Kuko mutamane yivugira ati turi kumwe twese birashoboka ko nemeje kubivuga. Intambwe tugeze ko twashitse ko kubera kuja hamwe kuja mu makoperative. Ico mpamagarira abene gihugu umwene gihugu atage muri koperative je mvuga nti arahomvye kandi namwebwe muravyibonera. Umwene gihugu atari muri koperative arahomvye.
ni nacyo gituma twavuze duti aha mu Gasenyi wacu hariho urwaruka rushomereye rutagira akazi rushaka kuja kumarigara canke rugakora ibintu batabona neza ejo. Turashiraho yindi groupement de jeunes kugira ngo nabo nyene ejo bisununure irino terambere tiko turashikira dukorakora tubona yuko haraho twavuye haraho tugeze nabo nyene ubwo rwaruka rushe guhashika rushe kuva mu bukene rushe kuronka akazi kuko ngaho muri koperative iwacu hari abantu bamaze kuronka akazi hari abantu barose akazi kubera ibi bikorwa by'abene gihugu. Umutahe wa mbere nuwa abene gihugu hama twavuze beshi abanwanyi bavuze intambamyi bavuze n'ibindi naje sinadeha kubigarukako batugwirize aha mu mayizaho tugwirize imbuto hama banatugwirize n'amaforomasiyo aba batrezoriye bamenye ngene bafata livre do banke livre do caisse babimenye neza babike guko bamenye ngene babika ku rwego rwo hejuru. Saba leta amaforomasiyo abe ntaba amaforomasiyo kuri ivyo gusa habe n'amaforomasiyo ingene ikiraya kigwara ingene ingano zigwara dufate tukamenya indwara z'imirima naho agronome coordinateur abidufasha ni kuvuga nawe nyene haradashika bagashika mu manwanyi kugira ngo twese tuvyisangemwe niho intumbero ya leta izoshaka gushika. Hanyuma hariho n'abavuze ibirere dusaba ijebu nkuko baze baradufatira amadone batubwira umutasuro ati uzoba mu kumunani cya twitegura en conséquence mu kumunani tuba tuvyagijemwo imbuto mw'isi batubwira ati imbuto irambe imvura izotasura kare nko mu kwa gatanu mu ntango tumenye ko mu kwa gatanu mu ntango tuba twejeje no kuvuga ku buryo imirima yacu idahura n'izuba. Hama nta vyinshi no kuri Rwanda avuga cyane ndangije shimira ino samirizi yatugendeye ndayisaba nti nejo bazogaruke tiyo turimbura mu ndwi zibiri turimbura ibiraya ari igipande vyeze hama bazi bandanye batumenyekanisha dushe gutera imbere ejo turonka abakiriya atari abakiriya bahi Mwaro gusa n'abandi bo mu bindi bihugu turabakeneye turakeneye abakiriya mu bindi bihugu igihugu gitera imbere natwe dutera imbere n'amafaranga y'agaciro naho turi hagati mu gisagara dushe kuyinji bambe hagati mu gihugu dushe kwinjiza amafaranga y'agaciro twibereye ngaha tugira amahoro.